radio BBC gahuza miryango ivuga irondere kuri metero 19 25 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye nikaze mu kiganiro cacu cyo kuri wa gatatu itariki 11 z'ukwezi kw'icenda muri 2019. Perezida wa Cameroon yarayatangaje yuko hagiye kuba ibiganiro mu kwezi kuza byo kurangiza injyane zimaze igihe muri ico gihugu. Icegeranyo c'abahinga ba ONU ku mabi akorerwa muri Syria cerekana yuko agateka kazina muntu kakomeje kubangamirwa mu gice ca mbere c'uyu mwaka. Mu Rwanda, General Frank Rusagara yarangije kwiregura ku vyaharegwa birimo gukwiza ibihuha vyankisha ubutegetsi abanyagihugu. Muri iki kiganiro kandi sikiliza sauti inayoeleza amani, nawambia amani. Aka kadri ngira ngo wakamenye nako muririmbyi Mani Martin muri iki kiganiro cacu aratubwira uko abona ugaruka rugana amahanga ruva ku mugabane wa Afrika. Umufasoni Marguerite Barankitse yashinze ikigo Maison Shalom kimaze imyaka 25 mu Burundi, ubu amaze imyaka 3 ahungiye mu Rwanda. Niki kimuhesha akanyamuneza? Mu mico y'ikirundi urazi ko bavuga ko muhora mwumva ngene no mu guhoza umwana mu kirundi vyahora bintera ubwoba ngo rangunda kwiminda vyara. Rero yo ndababonye nca nibuka ko na muvyeyi abingumba. Marguerite Barankitse muravumwumva mu kiganiro cacu c'abakenyezi. Reka ivyo byose muraza kuvyumva mu kanya. Tubanza ariko guhera ku makuru yo hirya no hino ku isi avugwa hano kuri BBC, mushikirizwa na Ari Yusufu Mugenzi. Perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa yasabye ko habaho ubumwe bw'igihugu mu gihe umurambo w'amubanjirije ku butegetsi Robert Mugabe wageraga mu gihugu uvuye muri Singapore. Bwana Mugabe yitabye Imana mu cyumweru gishize ari muri Singapore aho yavurirwaga. Ubwo isanduku y'umurambo yakorwaga mu ndege, abasirikare bashinzwe umutekano wa perezida bari bahagaze bagororotse hananirimbwa indirimbo yubahiriza igihugu. Umuhango wo kumusezera ku mugaragaro uzaba kwa gatandatu, ariko aho azashyingurwa ntiharamenyekana. Perezida Mnangagwa yavuze ko gahunda izatangazwa igihe nikigera. Bwana Mugabe yayoboye igihugu cye guhera igihe cyo guharanira ubwigenge, ariko bimurangirana ubukungu bw'igihugu buzambye. Urukiko rw'ikirenga ruburanisha imanza z'amahugu muri Scotland rwemeje ko icyemezo cyo guhagarika ibikorwa by'inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza ibyumweru 5 mbere yuko icyo gihugu kiva mu muryango w'ibihugu by'Uburayi kinyuranye n'amategeko. Abacamanza batatu bavuze ko Minisitiri w'Intebe Boris Johnson yabikoze kugira ngo acecekeshe iyo nteko. Bemeje ko inama yagiriye umwamikazi yo gushyira umukono ku itegeko rihagarika ibikorwa by'inteko yari inyuranye n'amategeko. Inkuru yateguwe na Rob Watson, muregizwaho na Audace Makado. Iyi ngingo igaragara ko ari nk'ibombe kuri Boris Johnson na leta yiwe, uretse ko sentare nkuru ya Scotland isanga ingingo ya Boris yo guhagarika inama nshingamateka yari inyegeje ico bise imvo igayitse yo kubuza urwo rwego kugenzura neza leta. Iyo sentare kandi isanga impanuro umushikiranganje wa mbere Boris Johnson yahaye umwamikazi yo guhagarika iyo nama nshingamateka bitubahiriza amategeko. Leta yamaze kumenyesha ko itashimye iyo ngingo kandi ko igiye kunguruza muri sentare ntahinyuzwa y'Ubwongereza mu ndwiza. Hamwe leta ya Boris Johnson yotsindwa, inama nshingamateka yoca isubira gutumwa ko ivyo navyo ntawuzi aho vyoca bishikana amabanga ya Boris Johnson umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza.
hagati aho amashyaka atavuga rumwe na leta arimo gusaba ko iyo nteko ishinga amategeko ihamagazwa bidatinze, ariko amakuru ava mu nzego za leta aravuga ko ibyo bidashoboka kugeza urukiko rw'ikirenga rw'ubwongereza rufashe icyemezo mu cyumweru gitaha. Umudepite wo mu ishyaka rya Scottish National Party Joanna Cherry wagize uruhare mu kugeza icyo kibazo mu rukiko yavuze ko abadepite bagomba guhita bahamagazwa, naho Keir Starmer wo mu ishyaka rya Labour ritavuga rumwe na leta yavuze ko ari nta muntu ufite ubwenge bushyira mu kuri wemera ko icyemezo cya Boris Johnson cyo guhagarika ibikorwa by'inteko gifite ishingiro. Wari umudepite mu ishyaka rya Conservative Dominic Grieve yavuze ko minisitiri w'intebe agomba kwegura urukiko rw'ikirenga nirwemeza ko yajobeje umwamikazi. Mukomeje kumva aya makuru kuri BBC gahuza imiryango, kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri Facebook Live. Bibiri bya gatatu by'abacuruzi b'abanyamerika mu Bushinwa baravuga ko intambara y'ubucuruzi hagati y'Amerika n'Ubushinwa idindiza ibikorwa byabo. Ibyavuye mu iperereza ryakozwe bitandukanye n'ibivugwa na Perezida Trump uvuga ko amahoro ku bucuruzi bw'ibintu biva mu Bushinwa abarirwa muri za miliyari z'amadolari adindiza Ubushinwa agafasha Amerika. Amakompanyi agera kuri hafi y'igice yagize uruhare muri iryo perereza akorwa buri mwaka aravuga ko amahoro y'Amerika yagabanyije inyungu zayo, yongera amadolari akoresha, agabanya n'abaguzi. Amakompanyi 6% niyo avuga ko arimo kwiga uko yasubiza ibikorwa byayo muri Amerika nk'uko Perezida Trump yabitegetse. Menshi aravuga ko adateganya kwimuka. Polisi ya Kenya irimo gukora iperereza ku buryo umukobwa w'imyaka 14 yiyahuye amaze guhanwa n'umwarimu we kubera ko umwenda w'ishuri yari yambaye wari wanduye amaraso yo mu mihango. Mama w'uwo mukobwa yavuze ko uwo mwarimu yateje isoni umwana we amutegeka gusohoka mu ishuri no guhagarara hanze. Ntabwo uwo mukobwa yari afite ibimufasha mu isuku igihe cye cy'imihango. Amakuru avuga ko iryo shuri ryafunze ababyeyi bamaze gukora imyigaragambyo basaba ko uwo mwarimu yirukanwa ku kazi. Ubundi leta ya Kenya igomba gutanga ku buntu ibitambaro by'isuku ku bakobwa babikeneye, ariko ntabwo iyo gahunda irakwira mu gihugu cyose kuva yatangira. Perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir n'uwahoze ari umuyobozi w'inyeshyamba Riek Machar bemeje gushinga leta y'inzibacyuho. Minisitiri w'itangazamakuru wa Sudani y'Epfo yavuze ko ubutegetsi bushya buzatangira gukora hagati y'ukwezi kwa 11. Ayo bagabo babiri bari mu nama y'imbonankubone yaberaga mu mujyi wa Juba, umurwa mukuru w'icyo gihugu. Mu mwaka ushize bashyize umukono ku masezerano yo kurangiza intambara y'isubiranamo yahitanye abantu babarirwa mu bihumbi byinshi. Leta iravuga ko idafite amafaranga yo gushyira mu bikorwa ingingo ikomeye y'ayo masezerano yo gushyira ingabo z'igihugu kuzishyiramo abahoze ari inyeshyamba. Flora urakoze ari Yusufu Mugenzi kuri ayo makuru ya BBC. Amakuru mu buryo burambuye tuyahere muri Cameroon, aho perezida w'ico gihugu Paul Biya yatangaje yuko hagiye gutangura ibiganiro mu gihugu mu ntumbero yo gutorera umuti ikibazo c'injyane hagati y'imigwi ishaka kwiyonkora kuri Cameroon n'ingabo za leta. Abantu batari munsi y'ibihumbi 200 baramaze kugwa muri izo njyane kuva muri 2016. Uturere tuvuga ururimi rw'icongereza akaba ari two twakariwe cyane. N'inkuru ya Louise de Waste muyishikirizwa na Mark Niyonkuru. President Paul Biya niga kashikiriza amajambo, kandi abanyagihugu benshi ba Cameroon bari buguruye amaradiyo kugira bumvirize ijambo ashikiriza abanyagihugu. Uyu mutama w'imyaka 86 yavuze mu Gifaransa. Abakoresha imihorangurukana bumenyi banditse bavuga ko atajambo nari mu ryo mu Congereza yacishije mu kanwa. Naho biruko umukuru w'igihugu ca Cameroon yemeye gutunganya ibiganiro byo gutorera umuti kibazo kiri mu gihugu, bikaba vyakiwe nk'intambwe nziza. Icatangwe nk'imyerekano y'abigisha n'abashingwa manza kwikoresha ry'ururimi rw'igifaransa cahindutse amatata akomeye igihe igisirikare cakoresha inguvu zirengeje. Kuva ico gihe ingwano zaciye zitangura haheze hafi imyaka 3, impande zose zikaba zagirizwa gusinzikaza ubuzima bwa kiremwa muntu. Haribazwa ko umukuru w'igihugu ca Cameroon ashobora gutanga ikigongwe ku bantu bari mu mabohero barondera ukwiyonkora hamwe n'abarongozi muri politike, ariko ayo makenga ntaco yavuze ko, ahubwo yahamagariye abanyakamerune bose kwitaba ibiganiro ku rwego rw'igihugu, yongera asaba abashimitse abagomba kwiyonkora gusubiza
ibigwanisho hasi. Abajejwe iperereza ku vyaha bifatiye ku guhungabanya agateka kazina muntu bo mw'ishirahamwe mpuzamakungu ONU batangaje icegeranyo cabo ca nyuma ku mabi akorerwa muri Syria. Iki cegeranyo kigize 18 kuva intambara itangura muri ico gihugu, kikaba cerekana amabi yakozwe kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwindwi k'uyu mwaka. Cibanda hanini ku vyabaye mu karere ka Idlib, ari naho ako karere ka nyuma kari gasigaye mu minwe y'abagwanya leta, aho abo bagwanyi bamaze kuzibiranywa imiryango yabo yasigaye yugaraniwe. Ico cegeranyo kizoshikirizwa inama y'agateka kazina muntu y'ishirahamwe mpuzamakungu mu ndwiza. Ni inkuru ya Imogen Fox mushikizwa na Odas Makado. Nta matohoza ya ONU yari bwafata igihe kirekire nk'aya. Iki ni cegeranyo ca 18 ca ONU mu gihe Syria iri mu ntambara imaze imyaka 9. Nk'uko vyagaragaye mu vyegeranyo vya mbere, n'icubu kigaragaza ko abanyagihugu basanzwe basinzikajwe n'izi ntambara, cane cane intambara y'Idlib niyo ivugwa muri ico cegeranyo, aho ibitaro, amasoko, amashuri n'izindi nyubakwa vyabomaguwe. Abanyagihugu baragandagurwa, abandi bacika ibimuga, mu gihe igice c'umuriyoni bahunze igihugu. Havugwamo kandi abagore n'abana ata muntu n'umwe ashaka. Aba nabo mu miryango y'abagwanyi ba wa muhari ushaka leta ihagaze ku idini rya Islam. Abashika 70,000 baracari mu ikambi ya Al-Hol, aho ONU isigura ko uko babayeho aragahomera bunwa. Inkuru ya Imogen Fox. Twerekeze mu Rwanda. Brigadier General yakukurutse Frank Rusagara yarangije kwiregura mu rubanza rw'ubujurire aregwamwo ivyaha byo gukwirakwiza ibihuha bigamije kwankisha abanyagihugu ubutegetsi. General Rusagara akaba aburana mu rubanza rumwe na Colonel Tom Byabagamba yahoze akuriye umutwe ushinzwe kurinda President Paul Kagame. Ni inkuru y'umunyamakuru wa BBC Yves Bucana ari Kigali. Iburanisha risoza imyiregurire ya General Frank Rusagara ryaranzwe n'impaka ndende kuri buri ngingo yagenda gatangaho ibisobanuro ku bujurire bwe. Ku kibazo cy'abatangabuhamya, uruhande ruregwa ruvuga ko bagombaga gutumizwa mu rubanza bagahatwa ibibazo n'umucamanza. Aha umucamanza yabajije niba inyandiko mvugo basinye mu bugenzacyaha ndetse no mu bushinjacyaha nta gaciro ifite ku buryo bazanwa mu rukiko. Uwunganira Rusagara ariwe Pierre Celestin Buhuru avuga ko ikimenyetso umushinjacyaha azana mu rukiko ari cyo agereranya n'umutangabuhamya mbere y'uko umucamanza gishingiraho ahanisha uregwa imyaka 20 y'igifungo kiba kigomba kugibwaho impaka. General Rusagara yongeye kugaruka ku byiswe ibihuha ngo yaba yaragiye avugira ahantu hatandukanye. Mu magambo aregwa ko yavuze ngo yagereranyije u Rwanda na Banana Republic, ibi yabihakanye, ariko avuga ko yifashishije inyandiko z'abahanga. Banana Republic bivuga agahugu gato gakennye kandi kabeshwaho n'inkunga z'amahanga. Yongeraho ko mu gihe yafunzwemo muri 2014 u Rwanda rwari kuri uwo murongo, akibaza ko uwabivuga bitakwitwa icyaha. Anaregwa kandi kuba yaravuze amagambo nka Rwanda is a police state. Abagenekereza bavuga ko u Rwanda ruhoza ijisho ku baturage. Mu gusobanura ibyo yibazaga ibibazo, ati niba umuntu afungwa nta mpapuro zigaragaza ibyo aregwa, igihugu cyaba kigendera ku yahe mategeko? Ibyo byose umushinjacyaha Kapiteni Faustin Nzakamwita yagize icyo abivugaho. Avuga ko icyangombwa atari ukuzana abatangabuhamya ngo bahatwe ibibazo, ko icy'ingenzi ari umwanya n'uburenganzira bihabwa ababuranyi bakanyomozanya ku bimenyetso biri muri dosiye. Uregwa n'umwunganizi we barangije bavuga ko mu rubanza rwa mbere igihano cy'imyaka 20 cyari gikabije kuba kinini. Maître Buhuru akavuga ko urukiko rw'ubujurire rwagombye kwita ku myaka y'uwo yunganira ndetse n'imirimo ikomeye yakoreye igihugu. Kuri ibi ariko umushinjacyaha yavuze ko batigeze basaba urukiko guca inkoni zamba ngo rubyange. Urubanza rurakomeza kuri uyu wa kane, bishoboka ko ari nabwo rwapfundikirwa. Yves Bucyana, BBC. Arakoze Yves Bucana. Gahuza miryango ibashikanye ku isaha imwe buri minota 17 mu Rwanda no mu Burundi. Uhora urunga ibifungurwa vyawe n'umunyu ukaba usumira mu Burundi, rero ari ico ukwiye kumenya. Ni mukanya.
tubanze dukubitire muri Kenya ahavugwa urupfu rw'umwana w'umukobwa bivugwa yuko yoba yiyahuye biturutse ku mwigisha yamudindije kubera ko yiyanduje ku myambaro y'ishure ashikiwe n'ubutinyanka. Uwo mwana yari afite imyaka 14 bikavugwa yuko yimanitse kubera umwigisha yamumaramaje nk'uko bitangazwa n'ibinyamakuru vyo muri Kenya. Igipolisi cakoresheje imyuka irakira mu gusanzaza abavyeyi bari mu myerekano hanze y'iryo shure yahora yigako. Ni inkuru mushikizwa na Yvette Kabatesi. Nyina w'uwo mwana w'umukobwa yavuze ko umwarimu we yamwise umunyamwanda kubera ko umwambaro w'ishuri wari wanduye, nuko amutegeka gusohoka mu ishuri mu gace ka Kabiangeke mu burengerazuba bwa Nairobi kuwa gatanu ushize. Itangazamakuru ryo muri Kenya ryandika ko nyina yavuze ko uwo mwana atari afite udutambaro tw'isuku bakoresha ubwo amaraso yanduzaga umwenda we, akabwirwa gusohoka mu ishuri akajya hanze. Yongeraho ko umukobwa we yatashye mu rugo akamubwira ibyamubayeho, ariko agiye kuvoma amazi yahise yiyahura. Ababyeyi be bahise bageze icyo kibazo kuri polisi, ariko barakazwa nuko ntacyo yabikozeho nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru Daily Nation. Bari kumwe n'abandi babyeyi ejo kuwa kabiri bakoze imyigaragambyo imbere y'ishuri. Polisi yahise ita muri yombi abantu 5 ubwo abigaragambyaga bashyiragaho bariyeri mu muhanda bagafunga n'umuryango w'ishure nk'uko bikomeza bivugwa n'abanyamakuru. Kuva icyo gihe ishuri ryabaye rifunze imiryango. Umuyobozi wa polisi muri ako karere Alex Shikondi yavuze ko iby'urupfu rw'uwo mwana biriho bikorwaho iperereza. Hagati aho umuyobozi w'ishuri we yanze kugira icyo atangaza. Muri Kenya kimwe no mu bindi bihugu abakobwa benshi ntibafite ubushobozi bwo kugura udukoresho bifashisha mu mihango. Umushikiranganje w'ubudandaji amahinguriro n'ingenzi mu Burundi aragabisha mu gihugu ko haboneka umunyu mubi utagira icunyunyu gikwiye canke ugasangwamwo icunyunyu kirenze. Mu nama yakoranijemwo abamenyesha makuru n'abagwizatunga ejo i Bujumbura, umushikiranganje Jean-Marie Niyokindi yavuze yuko uwo munyu ngo winjira uvuye hanze ariko ngo ugaca utekegwa mu mifuko utajemwo. Bwana Niyokindi avuga yuko igiteye ubwoba gusumba ari uko uwo munyu bita umusyano ngo ugugwa ku rugero runini cyane n'abanyagihugu kandi ufise ingaruka mbi ku magara y'abantu. Kugira ngo dutahure ingaruka uwo munyu nka bene uwo ufise icunyunyu bita iyode kidakwiye woba ugira ku buzima bw'abantu, twavuganye n'umushakashatsi ari mu batoye isabuni ikinga imibu itera malaria. Uwo nawe ni Gerard Niyondiko. Iyode irafasha mu bintu byo gukura neza, dufatiye nko gukura uko umuntu asanzwe akura bisanzwe. Barya abantu bita ibitandara ahanini baba bafite ikibazo cy'icyo cunyunyu cya iyode mu mubiri wabo. Rero umunyu urimwo iyode utuma abantu bashobora kuguma bakura neza. Izindi ngaruka habuzemwo icunyunyu cya iyode nuko bashobora kurwara izindi ngwara nk'umwingo. Izindi muba muzizo barizi ibyo bahinga bavuga ni ibyo byo gukura nabi, ashobora no kugira ingaruka ku bintu by'indwara zo mu mutwe, icyo twokwita les troubles mentaux ou intellectuels. Rero birafite ingaruka, uvuze troubles intellectuels birafite ingaruka ku kungena abantu, no kwita troubles intellectuels, ubumenyi bishobora kugira ingaruka mbi ku magara y'abantu bijyanye n'indwara zo mu mutwe. Ariko iyo umuntu atari umunyu none ntashobora kuronka iyo dikwiye mu mubiri, awuretse hari ico mu bisanzwe hariho n'amazi ushobora gusangamwo icunyunyu cya iyode gike mu munyu kusanzwe ngira urya abantu benshi, kimwe mu bintu bishobora gutuma abantu baronka iyode, ariko bashobora kuyironka mu bindi bifungurwa gabo ahanini nk'utu tugrama duke abantu bagenda baratoragura. Ni ukuvuga gutoragura mu bifungurwa bitandukanye harimo n'umunyu. Yego. None ko twumva ngo hariho ubudasa hagati y'umunyu uba warobwe mu mazi, bavuga ko ari wo urimo iyode ikwiye, uwo bimba imusozi nawe akaba udakwije. Hari ukuntu umuntu ashobora kuvyumva imbere y'uko izo ngaruka zigaragara? Sinibaza yuko abantu boshobora kubimenya urigase ngo uce wumva yuko urimwo iyode nuko utarimwo iyode. Igikuru nibaza ko ari na leta ho gusuzuma ku myunyu yinjira mu gihugu
kugira bacungere amagara y'abenegihugu. none nk'abashaka kwirinda iyo myunyu iri ku masoko bamaze kumva yuko ifise akanenge ahandi bashobora gukura ico cunyunyu ca iyode hashobora kuba hehe? Sinibaza ko umuntu yovuga ngo bohindura bagasubiriza umunyu, hanini nibaza ko ari aha leta ho gucungera kugira ngo bamenye yuko imyunyu idandazwa mu gihugu kwije ibyangombwa kugira amagara y'abanyagihugu akingirwe. Gerard Niyondiko umushakashatsi twavugana kuri ico kibazo c'umunyu utagiramwo iyode ikwiye. Umuririmbyi w'umunyarwanda Manizabayo Martin azwi nka Mani Martin arahamagarira urwaruka rwa Afrika kutumva ko akamaro ikago kari ku mugabane w'uburayi gusa no ku yindi migabane y'isi. Mu ndirimbo yiwe Afrika Ndota, Mani Martin aravuga ko ababazwa n'abanyafrika bagwa mu nyanja baja gushakisha ubuzima bwiza mu mahanga. Kuri we rero ngo ivyo bituma batakaza amafaranga n'ibindi bishura ababatwara aho bokoresheje ubwo buryo nyene mu gutanguza imigambi yo kwiteza imbere. Yavyiganiye mugenzi wacu Jean-Claude Mwambutsa. Umuhanzi Manizabayo Martin, umwe mu bamaze kwamamara cyane mu Rwanda, mu ndirimbo ye Afrika Ndota araririmba inzozi ze ku isura y'umugabane wa Afrika yifuza. Muri iyi ndirimbo amaze gusohora mu majwi n'amashusho, Mani anenga abanyafrika bumva iby'iyindi migabane ari byo byiza, ibyabo bakabitesha agaciro. So why can't we just get together as a community in the name of Ubuntu for the sake of humanity? Urabona nk'ubuzima dutakaza bw'abanyafrika bagerageza inzira zo kujya mu Burayi, buri mwaka hava abantu basaga ibihumbi by'abantu barapfa muri ariya mato anyura muri Mediterane. Abantu batanga amafaranga amayero 4,000 kugira ngo bakore ruriya rugendo. Ni ikintu kibabaje cyane kuba wabuturuka nko mu gihugu nk'u Rwanda ukabasha kubona amafaranga angana na miliyoni 4, washoboraga kuyashingamo umushinga rwose waguteza imbere, ukazatera imbere nayo mahanga ukayatembera wemye. Nta paradizo iba mu Burayi, nta paradizo iba muri Amerika. Ariko nanone harimo abahunga intambara, harimo abahunga umutekano mukeya, niyo nguni bagomba kwitekerezamo. N'abayobozi ba Afrika bakwiriye kugira icyo bakora kugira ngo urwo rubyiruko rubashe kubona ubwo buzima bw'inzozi zarwo bitarusabye gutekereza gutyo. Habeho umutekano muri Afrika, habeho amahoro, kuko muri bera bagenda harimo impamvu zitandukanye. Ibi byose bishobora gukemuka muri Afrika ubwacu, ibihugu byacu bizatezwa imbere n'abandi. Bari abava iwabo bagera hano bakitwa ba experts, ariko twebwe twagera iwabo tukitwa abimukira batemewe. Sikiliza sauti inayoeleza amani, nawambia amani inayoleta utulivu, amani inayowapo. Uyu muhanzi ukunze kuririmba amahoro amaze kwamamara mu Rwanda ndetse no mu mahanga, aherutse mu rugendo rwazengurutse igihugu cy'Ubuyapani. Kuyibaza icyamujyanye mu Buyapani budafite aho buhuriye n'u Rwanda, haba mu rurimi, umuco n'ibindi, Mani Martin avuga ko umuziki utagira ururimi, yewe ngo nta nubwo wita cyane ku mipaka igabanya ibihugu. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, i Kigali. Mani Martin yaganira na Jean-Claude Mwambutsa. Turekeze mu kiganiro c'abakenyezi. Uno munsi Yvette Kabatesi atubwira ku byo yaganiriye n'umurundikazi Margarite Barankitse. Margarite Barankitse akaba amaze imyaka 25 ashinze ikigo Maison Shalom cakira imfuvyi z'abaye imfuvyi mu buryo butandukanye, harimo intambara yabaye mu karere k'ibiyaga
ibiyaga binini nubwo amaze imyaka 3 ahungiye mu mahanga avuga yuko nubu atarota ahagarika igikorwa yatanguye yavyiganiye Yvette Kabatesi. Maison Shalom umuryango utegamiye kuri leta umaze kwizihiza imyaka 25 ushinzwe watangijwe na Madame Marguerite ukomoka mu Burundi nubwo ariho watangiriye ariko ibikorwa byawo byimuriye mu Rwanda ari naho nyirukushinga yahungiye hashize imyaka irenga 3 mu byo uyu mubyeyi yibanzeho cyane muri iyo myaka nukurera abana b'imfubyi ese yaba yaratangiriye hehe bari 25 sinatanguye narirutse baricije abavyeyi babo nta kindi nagize atari uko nta muvyeyi yashobora kureka abana ababonye nka kujya mu Kirundi bavuga ati umuvyeyi yongereza ubundi yongereza no kwibarabara ni kuvuga ko narabatoye rumva rema bava benshi bava ndabona ko ntegerezwa kurondera nyene ndababeshaho ndabarungike mu ishure ndabagaburire kuva ico gihe kugeza ubu waba bibukwa umubare w'abantu maze kurera ibitigirisi ivyo bihambaye je nashaka ngo mvukishe muri uwo mwijima w'urwango itara bwiza rizo kwirukana uwo mwijima uri hagati muri ibi bihugu vy'ibiyaga bigari mu bitabiriye isabukuru y'imyaka 25 umuryango Maison Shalom umaze harimwo n'abana yareze dore uko iyo babonye amera ndiyumvira igituma Imana yampezagiye Imana yampaye abana beza nkabo kumbure urabona iyo umugore atibarutse mu mico y'Ikirundi urazi ko bavuga ko muhora mwumva ngene no mu guhoza umwana mu Kirundi vyahora bintera ubwoba ngo rankunda kwiminda byara rero yo ndababonye nca nibuka ko na muvyeyi abingumba mu byukomojeho harimwo kuba uti nubwo ntavya yabo mu nda yanjye nareze benshi cyane ubanza mu byukora harimwo no gushishikariza abantu batigeze bagira uruvyaro cyangwa gushaka kumva bakwiyakira nibyo ego abantu benshi twagiye turahura baba mama batibarutse kandi bashaka umwana ndababwira none ni munyitegereze mubona asa n'ingumba ubuzima urashaka kubutanga ari uko uteye igise kivuye muri wewe ukamubyara mbwa hariho ubundi buryo jeho noneho nateye igise kigoye kuko ico gise cyari gise cyo kugwana n'urwango rwari rwabatwaye abana abavyeyi babo ni kuvuga hariho n'abandi banyitegereza hanyuma bakabona ngo none we nta na rimwe uvuga ati iyo ndabimenya nkaronka kana kiwanje nonsa niyumvira nti narabonkeje abana banje bose kandi barakira Lisette na Lydia bavindimwe na abana barezwe na Marguerite ubu bakaba ari abanyeshuri muri kaminuza mu gihugu cya Canada bakaba ndetse bari no mu bana 25 batangiranye n'iki gikorwa bavuga ko batigeze bumva ko ari imfubyi kuko bafataga amagi nk'umubyeyi cyakora bamwita Oma mu Kidage bivuga nyogokuru nkuko yabibasabye kuva gitangira kubarera ngo kuko yumvaga adashobora gusimbura nyina ubabyara Jenny Twalidia Akimana yagufashe rero ufite imyaka 3 ego urumva nzo kwiza 28 mu misiza niwe muvyeyi nzi niwe muvyeyi no vuga ngo nderekanye umbaye muri Canada barakunda kubaza ibibazo mama wawe ninde ari hehe hari gihe kubera dukoresha izina rya Oma mugabo uye ndanakoresha na mama kuko niho bo byumva mujya muganira nk'umwana w'umukobwa nyine urabona umubyeyi ugira inama y'umukobwa witware gutya turabivuga iyo bikenewe arafata umwanya aravuga ati ndi ngaha nabyo aba boyfriend nabyo bikiza na fiancé hama bihere bize nitwirirwa turabimara ku mwanya munini reka tuganire na mukuru wawe hano nitwa Lisette Irakoze hama nk'umubyeyi wese ari gihe umwana akora amakosa nane ntiyagiriye igihe wakoraga amakosa akaguhana umwanya wose ariko noneho nkuko yababariye yagiye yihangana cyane yari yariyakiriye mu kibanza ciwe cyo gutahura ko ategerezwa kugira ukwihangana kurengeye kwa abandi bavyeyi kuko atari umuvyeyi nk'abandi
Ni kuri abo bana rero barezwe na Marguerite Barankitse benshi bazi ku izina rya Magi mu kigo Maison Shalom ubu gikwije imyaka 25 akaba rero avuga yuko ikimuhesha ishema ari kubona abo bana bose yareze. Naha rero turangirira ikiganiro cacu cyo kuri uyu mugoroba cari gihagarikiwe na Mark niyo nkuru mwidumwe ariko mwumva Florentine Kwizera turabakengurukiye mwese abahisemwo BBC gahuza miryango mukomeze kugira ibihe byiza.